Landry umeze gute muraho murakomeye nkuko mubibona kuri micro ni Rukundo Ange Minoshe yagarutse kandi so hama uko twarabemereye yuko tuzoza turagendera ingabire zitandukanye impano z'Imana yatanze zitandukanye turetse umuziki gusa umuziki murazi ko dukorera ko cyane ariko turatembera no mu bindi umuziki twagendeye umusore akiri muto cyane afise impano idafise bose kandi abizi ko nimwayibona murayemera namwebwe sijeje na yemeye atwibwire hama tuyage urameze neza ego ndashima akazina kawe ku bakunzi ba Magic nitwa Kazeme Landry Landry akaba asanzwe akora iki sanzwe n'umu artiste acapa ego ngira nka n'umunyeshuri Landry gucapa kwawe wagutangwe ryari watangwe kumenya yuko ushoboye gucapa ryari jewe gucapa ni ibintu nakuze nkunda nakuze bindimwo cyane hanyuma gusa harageze igihe nyene abagenzi barambwira ko ndabimesiza cyane mu nyuma ndafata ingingo yo kubigira umwuga maze guheza ishuri ryanje gisumbuye muri 2017 kuva bigize umwuga ni giki bimaze kuguha bon biramaze kumpa byinshi nyene mu bijanye nyene n'amafaranga yo kwingunganya mu buzima so twumve yuko mu Burundi umwuga wo gucapa ari umwuga uri haneza ego umwe wese ku mwanya wiwe yashikiriwe barashikirwa hama bikagenda neza Landry hariho gucapa abantu gucapa ibintu gucapa ukoresheje amarangi gucapa ukoresheje bacapa kwinshi wewe ucapa ukoresheje ibiki n'ibiki bikorohera bon jewe ndacapa nkoresheje amakrayo amacouleur n'amarangi yego donc urumva hariho style nyinshi zo gucapa bivanye n'ico gira ucapa hariho nk'amaportrait nyene yo gucapa abantu nyene amavisage y'abantu hariho n'ibindi nyene ducapa amatableau ya décor canke dushaka gutanga message kanaka tugacapa amatableau yo mu ma exposition ego aho dukoresha amarangi tukongera tugagira n'ibintu nyene byo gucapa ku ma t-shirt ego canke ku bitaka uvuze ngo tu muri benshi ni groupe bimeze gute urumva aho mu Burundi turi abartiste benshi ariko jewe hariho abo dusanzwe dukorana nyene muri association yacu yitwa Art Innovation Corner uvuze ko mucapa amatableau yo gushira mu nzu ndibaza hajya amatableau umuntu abashobora kubaha inzu ati ni mu nkorere decor mukora ibintu mukabikora inzu mukayigira yose ari mwebwe gusa ego cyane turabishoboye ego navyo dusanzwe dukora byumvikana ko nk'umuntu abizeye nk'amafaranga mushobora kumuca ya mbere menshi ni nkangahe ku mafaranga urumva bisha bivana nyene n'akazi yabakeneye uko kaba kangana donc bivana n'umwe wese ubwiyewe ivyo bakeneye Landry umuntu akurondeye uko iwati ncapa byo gutwara nk'ibintu bingana gute cyangwa byo gutwara amafaranga na gute umuntu akeneye ko ndamucapa twavugana nabonye urafise amatableau menshi nk'uyungira baramumenya benshi nk'iyi foto wakoresheje ibiki kuko hari ibintu sinzwara n'ibiki wakoresheje irangi iyo nakoresheje crayon gusa crayon nyene wow ego izi zose ni za crayon kuko ari zitatu ego izi hari iyindi ifoto yiwawe twabonye ngaha katuyibereke ndazi ko acabe nayo ko ari wewe ndibaza uwunza camenya kweri iyo n'icafye n'irangi irangi y'amavuta nk'umuntu urashaka nk'iyi bisaba iki shaka nk'iyo igisabwa gusa nuko iyo ndondera tukavugana hama kanubikira nk'ifoto canke akaza nkamucapa hariho ibindi abandi bahora bagira bagacapa abastar bagacapa abantu bazwiye nk'uko wacafye Mandela n'uwo umaze gucapa ngaha mu Burundi mu Burundi ndamaze gucapa narigize gucapa kwa Gasore na president ubu meruka gucapa Natasha yego kuva gihe asohora indirimbo yo nshasha yitwa Inkoni naramucavye yego Natasha warayimushikirije oya niturabona na ndayimuhe ariko nivyo wipfuza cange ushaka kuyigumizaho gusa kugira abakunzi be bazoyibona bishobotse yuko tubonana nta kibazo noyimuha kuko nigiwe ego woyimuha komcard kuko hari ibintu benshi bavuga ngo ubu benshi Natasha bashaka kumukorera ko kwera ukuntu atangaye byo bari ivyo canke bari kado kwera umufana je vraiment ibikorwa vyiwe ndabifana ndabikunda cyane kuko ni umuntu wo gufatira ko akarorero nyene kugira anyankohaje nanje nshobore gutera imbere ego niyo mpamvu nabikoze nabikoze ku mutima haburi iki kugira ushobore kuyimushikiza nk'ifoto
bon ntiturabonana mu bisanzwe sinzi ukuntu nyene namushikiye nigikusavye nk'umukunzi wa Natasha canke ari proche wa Natasha usavye yo mushikirize iyo message kugira iyo kadu mufitiye ishore kumushikira bon jewe numuha message nyene yuko ndamufana kandi nkunda cyane ibikorwa byiwe ari nayo mpamvu nyene namukoreye kano kaganuke nyene ko kumushimira mu bushobozi buke mfise nibwo nikoze ko hanyuma ndadashobora kumucapa abagukeneye bo gusanga na cyane cyane abari proche ya Natasha bo mubona bo kuronka gute ndafise nimero ya telefone umuntu wese ashobora kundonkako ego 68 055 538 ama Facebook yawe wa Instagram bimeze gute ego ibikorwa byanje sanzwe ndabipostinga nyene ku ma réseaux sociaux Facebook Instagram ni Landry Art ama Facebook ni Landry Art turagushimira urakoze cyane namwe murakoze cyane kandi mwakoze no kungendera bakunzi ba Magic TV nkuko mwavyumvise mwabibonye kandi namwe yuko ari umuhungu afise impano zikomeye cyane zidafise bose ya so turabashimiye ko namwe abanye natwe turabakunda cyane murabizi abatarakora subscribe turabibasavye please kugira mubane natwe mu bikorwa byose tuza turakora merci beaucoup mugira umwanya mwiza ibikorwa byiza murimwo murakoze cyane yeah